Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru araza kugaruka ku ngingo zitandukanye. Turaza kubabwira kuyavugwa muri politike, umutekano n'ubutungane. Mu yandi makuru hatandukanye avugwa hirya nino ayo tuba twagiye turatohoza mu masoko yacu, ndetse n'ibiba biriko biragarukwa ko ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibivugwa mu bimenyesha makuru. Inkuru yihuta cane turaza kubabwira ku mushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Ivyo mushikiranganji n'amakuru amuvugwa ko turaza kubibabwira muri ano makuru twayiteguye. N'inkuru yejeje gutangazwa nayo nyene kano kanya. Twari twabibabwiye mu makuru yacu y'ubuheruka ko tuza kubabwira ibintu biteye ubwoba cane y'abantu bambika ubusa abakenyezi bakaca babatera ubwoba kugira babibe amahera. Ivyo bintu rero turaza kubibabwira. Hari intahe y'umwe mu banyororo mu Burundi yagize ivyo avuga. Turaza no kubabwira ubusuma bukorwa n'abanyororo, ndetse tuze no kugaruka ku bakenyezi babangamiwe cane. Ano makuru byose muraza kuvyumva mu buryo bw'idonido. Tuze no kubabwira abakora ivyo bintu mu mabohero kuko nabo bamaze kumenyekana. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Vyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Banywanyi bacu muri mu gihugu c'u Burundi ndabahaye ikaze muri ano makuru. Ikaze mwe mutwumviriza muri mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Ubuganda, Repubulika ya Kongo, abari mu gihugu ca Tanzania n'ahandi hose muri ngaha ku mugabane wa Afurika ndaramukije kandi nanahakaza abanywanyi bacu mudukurikira muri ku mugabane wa Buraya, Amerika na Aziya. Mwese ndabahaye ikaze mw'isango ry'amakuru agezweho. Yuko ndakubwira amakuru avugwa ku mushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca ngira manze ndabashikiriza ino nkuru nayo yihuta, aho bambika ubusa abakenyezi bakaca babatera ubwoba kugira babibe amahera. Hari intahi y'umwe mu banyororo mu Burundi. Inyuma y'inkuru twabahaye y'abasuma biba abantu baciye ku mbuga ngurukana bumenyi bakiyita amazina y'abategetsi n'abandi bazwi, hariho umunyororo yatwandikiye kugira duhe intahe y'ivyazi uko bikorwa. Uyo muntu yemeza ko ubwo busuma bukorerwa cane cane n'abanyororo mu mabohero akomakomeye, uko bakarira cane abakenyezi n'abigeme, kandi ko babikorana ari abantu benshi. Ubusuma bukorwa n'abanyororo. Intahe y'uwo munyororo uko yabivuze ati: amahoro, ku nkuru y'ubusuma bubera ku matelefone hamwe n'abiyitirira abantu nagira ndabaha umuco. Vy'ukuri ababikora bari mu mabohero makuru prison centrale, birateye isoni, bariba amahera kugera ku kanyuma. Jewe nanje ndafunzwe kandi simbona icokorwa co kubihagarika atari kubimenyesha abantu benshi bashoboka. Cane cane haribwa abakobwa n'abamama kandi ku rugero runini cane. Abo basuma bafise ubuhinga bukomeye cane, bafise amafoto y'imipaka itandukanye, bakaboneka bari mu modoka, mu maduka, mu makampani akomeye kugira bemeze abantu ko ivyo vyose ari ivyabo kandi ko bavuga ukuri. Bakoresha amanomero menshi ya telefone. Kuri WhatsApp ubasangana amanomero yo hanze, batuma uri hanze akabagurira carte simu, hanyuma bagashira iyo numero muri WhatsApp, uwo hanze akabarungikira kode, bikaba biraheze. Ariko hageze kubarungikira amahera bakoresha inimero ndundi za Ecocash na Rumikash. Hari naho bahenda abantu cane cane abakenyezi ko bariko babugururira amakonte mu mabanki, ariko babikora ku buryo amahera yose acaja kuri Ecocash na Rumikash, canke se bakabahenda ntibazugurure. Ibanki bakorerako cane ni KCB, kubera batiba abarundi gusa, bariba n'abari mu bindi bihugu nka Kenya, Tanzania na Kongo.
barakoresha kandi na M-Pesa kugira bibe abari muri Kenya. Bakorana mu runani rukomeye cane, umwe arakubwira ko arungitse amahera, uwundi akigira umukozi wa banki canke uwundi akigira umushoferi. Umwe arigira Olivier Buyoya, uwundi akigira uwo bakorana mu bushikiranganji bw'imigenderanire. Umwe arigira Denise Nkurunziza, uwundi akigira uwo bakorana ajejwe gukora dosiye y'abaronderakazi. Umwe arigira Angeline Ndayubaha, uwundi akigira uwujejwe kurungika imfashanyo no kwakira amahera ya dosiye. Umwe arigira uwuriko atanga akazi muri Zambia, uwundi akaba uwakira amahera y'abashaka kuja gukorayo, gutyo gutyo. Ikibanza cose bakubwiye baba bafise amafoto y'umuntu agihagazemwo. Barashoboye kwigira abakozi ba leta bo mu bisata bitandukanye, ugasanga ni abakozi ba OBR, abakozi ba PAFE, ni abapolisi, ni ba porokirere, ni ba buramatari, ni abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, kandi bagashobora no gutanga impapuro zijanye n'ubwo buzi bavuga. Abakenyezi barabangamiwe cane. Umurwi ubangamiwe cane ni abigeme n'abamama. Aha bobihimiriza abakobwa babona abasore babasaba ubugenzi kuri Facebook, hanyuma bakaca babasaba WhatsApp, bahagabire cane. WhatsApp z'abasuma usanga arizo mu bihugu bitandukanye, kandi biryamiye mw'ibohero mu Mpimba, Ingozi, mu Ruyigi, Igitega ni Muyinga. Umukobwa baramuresha bakanigira abantu bakikijwe cane, ngo bakigira abantu bakijijwe cane bubaha Imana, bakamurungikira amafoto meza y'abagabo batunze, nawe akajana narwo ngo yaronse umugabo. Ubucuti baragera kure kugezaho mu gupanga imanza zo gukwa n'ubugeni. Bakubonye ufise amahera menshi nk'uri muri Oman canke Arabia Saudite, baraguteza umutwe wo kugura ikibanza co kubaka canke se guheraheza inzu yanyu y'ubugeni. Baraguhenda, bakakugururiza konte muri banki, ariko amahera akaja muri telefone zabo. Kubera basanzwe bakorana ari urunani runini, baraguhenda ngo uriko uvugana n'imiryango yabo, bakaguha abo bita abavyeyi n'abavukanyi babo, ukiyumva ukunzwe n'umuryango wose. Umutego ukomeye abakenyezi n'abigeme barwamwo nuwo kubarungikira amafoto n'amavideo bari gusa. Bashiki bacu barataye impuzu bakarungika ubwambure bwabo, bikarangira bibwe udufaranga twabo. Iyo umaze kubikora baba bagufise neza, kuko n'igihe uwo bagundura ko bakubeshe baca bagutera ubwoba ko bazoshira habona amafoto yawe na za video zawe uri amenya. Mbere uwo mukobwa canke se uwo mugore arabongera n'ayandi mahera kubera iryo terabwoba, akayabaha asaba n'imbabazi. 90% y'abibwa ni abakenyezi n'abigeme, kandi ntibigera babivuga, bapfana isoni kubera ya mafoto n'amavideo. Aha mu mabohero hariho abagabo batunze amafoto n'amavideo y'abarundikazi bari gusa, batagira uko bangana, ugasanga bariko barazerekana bitwengera. Iyo hari abakobwa bari mu Burundi, abasuma babahenda ko ari abarwizatunga bakorera Uganda, Kenya canke Sudani. Barabaresha bakagera aho bategura urubanza rwo gukwa, aho bababwira ko baje ari batatu, hamwe bakavuga ko bazanye ibidandazwa mu Burundi. Bageze Ikobero baravuga ko imodoka ibapfanye kandi ko atamafaranga y'amarundi bafise. Bagasaba umukobwa kubarungikira amarundi ngo bakoreshe imodoka canke barihe ihoteli canke barihe duwane. Aho hose umukobwa imyiteguro y'urubanza ibigeze kure, amafaranga nayo
aba azi ko atari ikibazo, bashika bayariha, amaze kubarungikira bakabona ko ataco asigaranye baca bamuboroka ntasubira kubatora. Umutego ukomeye nabonye ugondoza abigeme benshi ni uwo kubarungikira amahera biciye mu kubugururiza amakonte muri banki. Umukobwa bamuhenda ko bari hanze cane cane muri Kenya, bakamubwira ko baza gucisha muri KCB ariko ko hakenerwa amahera yo kuguruza konte. Aho rero haba hariho ubundi yise umukozi wa banki ariko arafasha kugurura konte. Umukobwa bamusaba kurungika kuri Rumikashi amafaranga yo kuguruza konte, bamubwira ngo genda ku mukozi wa Rumikashi umubwire arungike amahera ngo mu minota 2 tuce tugushirirako amahera kandi aca gushikira. Kenshi bagusaba igiharuro kidahera nk'ibihumbi 45, 857, ibihumbi 4,467 kugira wizere nyene ko ari ibintu vya banki. Urungitse barashobora kugusaba ayo wongerako ngo konte yugurutse gushika kuri 90% kandi ugasanga abantu baravyemeye, byose biheze ntusubira kubatora. Abakora ivyo bintu mu mabohero bamaze kumenyekana. Ibi bintu ni ibara kenshi turabibona tukumirwa kubera ataco turi bugire. Ababikora binjiza amafaranga menshi cane ku buryo bataciyumvira no gutaha. Ubu hariho abashiramwo umutahe bakagura telefone Android nyinshi, bakagura telefone Android nyinshi baha abakozi babo. Ayo bivye baca bayagabura n'umukozi, biragera naho bifatanya n'abo bivye bari hanze, aho kwishura uwo bivye bakaca bamusaba ko bakorana kugira bibe abandi. Nakamaramaza jewe aho ndi abo basuma barahari, abaserukira abanyororo kugira igikorwa cabo c'ubusuma kibandanye atankomanzi. Nukuri simbona ingene ivyo bintu vyoshobora gutuzwa. Ngivyo rero, ngivyo ibintu biriko birakogwa n'abanyororo mu mabohero atandukanye. Ariko nanone hari impanuro bakenyezi bigeme, mwirinde gose abantu babasaba amafoto na video muri gusa. Ubihaye ashobora kuzokoresha ivyo bintu ico ashatse imyaka myinshi cane. Uracari muto, ku myaka 20 ushobora kuba umutegetsi akomeye. Ivyo wamuhaye azobigarukana uburi y'ukwigwa. Nihagera ko bubaka ntuzi ico azobikoza. Mureke kwizera abo mutazi mukabaha ivyo mudashobora kugarura. Bagenzi mukanure, nta muntu mutazinanye yimirije kukurondera ngo aguha akazi n'ingene gakenye ngo akurungikire ibidandazwa n'ingene ubuhemu bugwiriye muri kino gihe ngo aguhe visa. Nimureke guhendwa, abo bantu bareke kubandanya kubahenda. Ngivyo rero ivyo umenya kuri abo bantu bari mu mabohero bariko bakora ivyo bintu vy'ubusuma buteye ubwoba. Mbere yuko dusozerana nakubwiye ko nza kukubwira ku nkuru yindi. Abanyeshure baratakamba bazosubira kwiyunguruza ryari bakoresheje Jehokuki canke ikinga. Ubu ni ubutumwa bw'umunyeshure yahora aja kw'ishure akoresheje ikinga, nk'uko hari abandi bakoresha ipikipiki bita Jehokuki. Atangazwa n'ingene bahawe isezerano ridashika ryo kurekurira gusubira kubikoresha. Atangazwa kandi n'ingene abona mu gisagara ca Bujumbura izindi pikipiki atazi ingene zo zarekuriwe kuhagera. Agira ati, ndazi kwijwi ryawe rishika kure kandi ukurikiranwa na benshi hano mu gihugu cacu. Nashaka uzodufashe gutambutsa kino ciyumviro cacu, kumbure basubire bacihweze. Haraciye igihe bahagaritse amakinga, amamoto na tukutuku mu turere tunini tw'igisagara ca Bujumbura. Mu ntango baradutumye ko ngo twiyandikishe. Ubwa mbere bavuga ngo vyagiyemwo amahinyu,
barasubira kuduhamagara turasubira kwiyandikisha biraturuhisha birangira atakivuyemwo. Mu nyuma yaho uko iminsi yahera niko ibintu bitangaje biba. Ku bisanzwe iyo ngingo iracahari ariko uriko ugenda mw'ibarabara nta kanya gahera utabonye akamoto jeho kuki canke imoto bakuyeko plaque. Jewe ndi umunyeshure nari mfise agakinga kamfasha kuja kw'ishure, ubu ngenda isaha irenga ariko nk'izo moto nyinshi zica mw'ibarabara twese tuzibona na polisi irimwo, no mu gisagara hagati usanga zihagarara nk'aha kuri Bata n'ahandi. Umuntu rero aribaza utubazo twinshi, kubera iki bamwe baronka uburenganzira bwo kwiyunguruza abandi bakabubura? Mbega iyo ngingo yoba yarafuswe ntitwabimenya? Twihweje ubukene buhari n'ingorane zo kwiyunguruza, abategetsi nta mpuhwe bogira bagatezurira umunyagihugu mutoya? Igihe cose ntashe ndanyagirwa uburuhe canke ku ruzuba, numva umubabaro mwinshi w'ingingo itibuka umunyagihugu mutoya, nkibaza nti mbega hari umutegetsi yoba yarigeze gukena akagenda n'ikinga canke n'amaguru? Gutunganya neza ibisagara ntawuvyanse, ariko ingingo yoraba bose. Kira noneho nibaza ko no mu bihugu bitunze bose batiyunguruza ku miduga gusa. Mbega hoho yaba vyari bikunda ubwo hamwe bose bogira imiduga yoronka hica? Mu gihe hari ibibazo vy'igitoro vyama vyibonekeje, ingingo nziza bokwerekana amabarabara umuntu yocamwo kiretse mu gisagara hagati. Nk'akarorero kagaragara, litiro y'amata yaduze amahera ashika nk'600 canke 700 kuva ingingo yaja mu ngiro. Igituma ni ukubera amata yaza ku makinga. Kubera iki abatwara amata batari kuronka uruhusha rudasanzwe n'uburere bocamwo mu ntumbero yo korohereza umunyagihugu muto nawe ashobore kugurira amata umwana wiwe? Nizere ko muzofasha gushikana ubu butumwa bwanje kubajejwe gufata ingingo, kumbure bazosubire bacihweze neza. Erega natwe naho turi abanyagihugu bato dufise ubwenge, turihweza, turiyumviriza, turumviriza, turasoma, turaraba, tugatahura. Murakoze. Iyi ngingo yafashwe na Generali Gervas Ndirakobuca muri Ntwarante 2020. Yaratanze isezerano ryo kwiga ingene abakoresha ikinga n'ipikipiki mu kuja ku kazi no kw'ishure, ariko gushika ubu ntaratanga inyishu.